Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nimuhora n'umukama. Turakoraniye muri iyi ngoro y'Imana kuri uyu munsi w'Imana gira gatatu w'ubushikiro, dukoranijwe no gusanganira Imana mu ngoro yayo, dukoranijwe no kuyiririmbira n'akanyamuneza kenshi kuko idasiba kutwereka ko ari Imana y'ubuzima bwacu. Uyu munsi gira gatatu w'Imana ugira gatatu w'ubushikiro n'umunsi w'Imana bitwa akanyamuneza w'akanyamuneza, aho duhimbaza akanyamuneza kuko umukiza wacu yegereje kuza, yegereje gushika. Maze rero ijambo ry'Imana rikaheza rikagira riti nunezerwe n'ivyo uri kurakora, ivyo uri kurarangura kuko umukama azoshika wamuteguriye neza yisanga. Mbega nokora iki? Mbega ngeze hehe mu buzima? Ngeze hehe ndamwitegurira mu muryango aho ndi hose? N'akanyamuneza kuri twese rero kuri uyu w'Imana kuko turiko turahimbaza, novugane turiko turegereza guhimbaza icungurwa ryacu. Haraho rero bitugora bikatunanira kwitegurira uwo mukiza muri vyinshi, naho tugerageza hari ibitunanira. Nonaho hose bitunanira tubanze duce bugufi, twitegurire duce bugufi, dusabe Imana ikigongwe kugira ngo twitegurire neza iyi nzimano y'umukama y'inkuka ya misa. Ndirega ku Mana Data rugira vyose, Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekura ibicumuro vyacu ituronse ubuzima budahera. Dusabe. Mukama, urabona ingene igihugu cawe kiriko kiritegurira guhimbaza ivuka ry'umwana wawe. Turagusavye rero inema yo gushikira akanyamuneza ugo rukiza rutuzanira, niyo gushemeza n'umutima mushasha ayo mabanga himbaye rwose. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe akaba n'umukama wacu, we Mana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Sofoniya. Muhimbare wa Siyoni, vuza impundu, tamba utarike Israeli. Mwigeme w'i Yerusalemu, himbagwa umutima wuzuye akanyamuneza. Umukama yaragukijije urubanza rwari rukugeramiye, yaragukuye ko umwansi wawe. Umukama niwe mwami w'Isirayeli
araguhagarikiye ntacyo ukinona. Kuri uyu munsi bazobwira Yerusalemu bati, subiza umutima mu nda Siyoni, ntucike inkokora. Umukama Imana yawe yantwari mu rugamba muri kumwe, uzomutera agahimbare, urukundo rwiwe ruzogusubiza itoto, azokwiyereka akuvugiriza impundu nko ku isabukuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. nitunezerwe duhimbagwe kuko umwerondo w'Isirayeli ari hagati yacu. Imana niyo rukiza rwanje, nzokwama nizigiye kandi sinzogira ubwoba, kuko umukama niwe bukomezi bwanje n'ururirimbo rwanje, niwe rukiza rwanje. Muzovoma amazi mugahimbare mu masoko y'urukiza, nimushemeze umukama mutabazi izina ryiwe, nimumenyeshe amakungu ibitangaza yakoze, mwibukirize ku izina ryiwe ariryo risa rikwiye gushimagizwa. nimucurarangira umukama, kuko akorana ubukuru bikaba bizwi ku isi yose. Niwishongora utera impundu we uba muri Siyoni, kuko umweranda w'Isirayeli abiwawe aragahambaye. Ivyo dusoma mu ibaruwa umutumwa Paul yandikiye Abanyafilipi.
nshuti zanje ni mwame muhimbawe mu mukama, ndabivuze ndabisubire ni muhimbarwe. Ubuntu bwanyu nibumenyekane mu bantu bose, umukama ari hafi. Ntihagire ico mwinona, ariko muri vyose ni mumusabe mumutakambire mu gukenguruka, kugira ngo ivyo mumuzamba bimenyekane mu nyonga z'Imana. Niho amahoro y'Imana yasiga ubwenge bwose azoba azigamira imishaha n'ivyiyumviro muri Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umutima w'umukama uri kuri jewe, niwe yantumye kumenyesha aboro inkuru nziza y'urukiza. Nimuhora n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayishikirijwe na Luka. Ishengero ry'abantu baza kubatizwa na Yohani riramubaza riti, none dutegerezwa gukora iki? Nawe abishura ati, uwufise imyambaro ibiri naho umwe uwutafise, n'uwufise ibifungurwa agenza atyo. Haraza kandi abatoza kori ngo babatizwe, bamubarira bati, mwigisha, dutegerezwa gukora iki? Nawe abishura ati, ntimukake ibirenga ibyo mwabwirijwe. Abasirikare nabo baramubaza bati, tweho dutegerezwa gukora iki? Abishura ati, ntihagire uwo mugirira impaka canke ngo mumuremere ikinyoma, kandi nimushima impera yanyu. Kubera ko igihugu cari citeze urukiza, kandi bose bakibaza mu mitima yabo ko Yohani atari we Kristo, araheza ababwira bose ati, jewe mbatirisha amazi, ariko haje uwundusha ububasha, mbere sinkwiye no gufundurura inkweto ziwe. Azobabatiza muri mutima mweranda n'umuriro. Mu minwe yiwe afise urutaro rwo kwereya imbuga yiwe. Ingano azimburire mu kigega ciwe, navyo ibikumbi abishiburire mu muriro utazima. Yohani yaguma amenyesha igihugu inkuru nziza, akabahanura akatari gake. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu. Munkundire ndabashikiriza inyigisho y'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi yugurura yubire y'imyaka 2025
y'ekleziya. Umwizero ntutetereza nkuko tubisoma mu gitabo c'abaromani, ibaruwa Paulo yandikiye abaromani kigabane ca 5:5. Bavukanye dusangiye ukwemera, namwe mwese Imana ikunda mukayikundira, twebwe abungere banyu tuzanywe uyu munsi no kubamenyesha ko umuvyeyi wacu Papa yatwibukije guhimbaza yubile y'imyaka 2025 ekleziya ya Yezu Kristu ishashe kw'isi yose imaze. Turabipfurije rero yubile nziza ibahe gushinga imizi muri Kristu we mizero yacu. Kugira ngo dushobore kuzoyihimbaza neza, nimudukundire tubibutse yubile icarico, tubabwire yitwimirije ingene izogenda, dushime ibyiza idusanzemwo bikomeze ukwizigira kwacu, tunegure ibibi bidindiza uko kwizigira, duheze twigira inama y'ingene twoyihimbaza ngo turushirizeho kuba umunyu n'umuco w'isi, turabasangira rugendo kubwo kwizigira. Ubwa mbere dutegere neza yubile icarico. Ijambo yubile rivuye mu ijambo ry'igihebereyi Yobeli, risigura ihembe ry'imfizi y'intama, ryakoreshwa mu kuvuza inzamba y'akanyamuneza yatumirira igihugu c'Isirayeli guhimbaza imyaka 50. Babigira bisunga ivyanditswe mu gitabo ca bene Levi ngo uzoharura amasabato 7 y'imyaka 7 kugwiza n'indwi. Imisi y'ayo masabato 7 y'imyaka 7 izongana kuri wewe n'imyaka 49. Ukwezi kugira indwi, igenekerezo ry'icumi, uzovuza inzamba y'akanyamuneza ku munsi w'ikigondwe, muzovuza inzamba mu gihugu cose. Umwaka ugira 50 muzowugira mweranda, hanyuma mutangaza umwidegemvyo mu gihugu kuba kibamwo bose. Bene Levi kigabane ca 25 kuva tubisanga muri bene Levi kigabane ca 25 karongo k'umunani gushika ku k'icumi. Uyo mwaka mweranda rero w'umwidegemvyo niwe Yezu avuga ko yarungitswe kumenyesha, nkuko rukabitubwira mu kigabane ca 4 karongo k'icumi-8 na k'icumi-9. Uyo mwaka mweranda w'umwidegemvyo ari wo mwaka wa yubile watanguye rero uhimbazwa uko imyaka 50 iheze. Mugabo mu mwaka w'1470 Papa Paulo wa kabiri yarashinze ko wohimbazwa kose imyaka 25 iheze. Iyo ngingo niyo nubu ekleziya yisunga. Yubile rero ni umwaka mweranda tugabirwa n'Imana soko y'ubweranda bwose. Ukuyihimbaza bijana no kwinjira mu ngendo y'ukwemera, kwinagura mu bunywanyi dusangiye n'umukama no mu rukundo dufitaniye na bene wacu. Iduhamagarira kuba beranda, nimwe beranda nkuko so wanyu ari mweranda, nkuko tuyisoma kwa Matayo ikigabane ca 5 karongo ka 47. Kuva na kera ubwo bweranda bushingiye ku guhindukirira Imana ngo twakire urukundo rwayo, duheze turugaragariza abantu bose. Byongeye kuva kera narindi yubile ijana n'ubutungane, kuko Imana yavuze iti umuntu wese muri mwebwe azosubira ku itongo ryiwe, kandi umuntu wese muri mwebwe azosubira mu muryango wiwe, nkuko tubisoma muri bene Levi kigabane ca 25 karongo k'icumi. Ahandi naho iti nihagira umuntu azozimba uwo basangiye igihugu, urubaha Imana yawe nkako ni jewe ndi umukama Imana yanyu. Bisubiye yubile yaraha akaryo bene Isirayeli ko kubahiriza ibidukikije, maze bakaruhurira isi, bagafungura ibihitira nkuko byanditswe ngo ntimuzotera imbuto, ntimuzosoroma ivyimejeje, ntimuzokwamura imizabibu itazoba yaratutuwe, kuko izoba ari yubile, izoba ari nyeranda kuri mwebwe.
muzorya ibihitira nk'uko tubisoma muri bene Levi ikigabane ca 25 akarongo k'11 ak'12 n'aka22. Ihimbazwa rya yubire ryategetswe n'Imana kugira ngo abanyisirayeli baronka akaryo ko kwigana urukundo kigongo Imana yaberetse mu kubabohoza ikabakura mu buja bw'abanyamisiri. Yubire rero si umunsi mukuru nk'iyindi yose, nka kujya kw'amasabukuru tumenyereye aherera mu guhimbarwa gusa. Yubire yamye ifise uburiba n'iteka yisangije kuko ijana n'ibanga ritwibutsa guhinduka. Bwa kabiri, ingene yubire y'imyaka 2025 itegekanijwe. Nk'uko twabibamenyesheje ku munsi w'Imana wa gatatu wa Pasika ku itariki 9 Rusama 2024, umuvyeyi wacu Papa yaradushikirije ikete ryiwe ridasanzwe. Mu Kirundi twovuga ko yise umwizero ntutetereza, adutumirira kwinjira muri yubire y'imyaka 2025 y'Ekereziya yo kw'isi yose, tumurikiwe n'icivugo kiduhimiriza kuba abasangira rugendo kubwo kwizigira. Iyo yubire Papa Francisco azoyitwugurura icese kw'igenekerezo rya 24 Kigarama 2024 mu kugurura umuryango mweranda w'isengero nkuru ya Petero mweranda i Roma. Mu yandi madiyoseze yose abepiskopi bayaragijwe bazokugurura iyo yubire ku Imana igenekerezo rya 29 Kigarama 2024 mu guhereza inkuka y'imisa mu masengero mvyeyi yabo bakurikije igitabo c'imigigwa itegekanijwe. Muri ayo madiyoseze nyene yubire izosozerwa kw'igenekerezo rya 28 Kigarama 2025 mu gihe i Roma umuvyeyi wacu Papa azokugara wa muryango mweranda ku munsi mukuru wa Epifaniya igenekerezo rya 6/0 2026. Bwa gatatu, ibimenyetso by'umwizero yubire idusanganye nibihe. Mwijambo ryo gusozera yubire y'imyaka 125 tumaze dushikirijwe inkuru nziza ku wa 15 Myandagaro 2023, twarakengurukiye Imana ku butumwa bwakozwe n'abamisiyonari ba mbere hamwe n'imvukira zabakoreye mu ngata. Ijambo babivye ryarakiriwe mu gihugu cacu kandi rirashinga imizi mu mitima y'abatari bake. Muri iyi myaka harabonetse ingo nyinshi z'abubatse rukristo, ukwemera kurashinga imizi mu miryango, n'abana benshi bararonka uko kwemera kandi baragukuriramwo. Izo ngo nizo zabaye amatuta y'imihamagaro itandukanye yavyaye abasaseredoti, abihebeye Imana n'abamenyeshamana batari bake. Gutyo turaronka n'abaja kumenyesha inkuru nziza mu makungu bisunza akamo ka Yezu ngo kw'isi yose mushikiriza inkuru nziza ikiremwa cose, nk'uko tubisoma mu nkuru nziza ya Mariko ikigabane ca 16 akarongo ka 15. Nitwokwibagira n'abanyamihari kumwe n'imigwi itandukanye y'ubutumwa yitangira guteza imbere Ekereziya. Umwizero w'Ekereziya yacu rero no mu mwitwarariko, umwizero w'Ekereziya yacu uri no mu mwitwarariko wo kwitangira umuryango w'Ekereziya abakristo bagaragaza biciye muri ya ngendo nziza ya twubake paruwase yacu. Ikindi kimenyetso c'umwizero nuko Ekereziya yacu ibandanya kwitwararika ubutumwa bwo kwigisha no guteza imbere umuntu mu mpande zose, mu by'indero, mu by'amagara y'abantu, mu byo gufasha abatishoboye n'ibindi. Ikindi kimenyetso cerekana umwizero nuko Ekereziya yacu iriko irashira mu ngiro ingingo zavuye mu nama sangizangendo zatunganijwe mu madiyoseze yose zerekeye amahoro no gusubiza hamwe bishingiye ku kuri, ubutungane, umwidegemvyo n'urukundo. Umwizero wacu ushimikiye kandi ku ntahe y'ubutwari mu kwiheberanira yaranguwe n'abakristo batari bake, gushika naho bamwe muri bo bemera kwicwa
barwanira ubuzima bwa bene wabo. Ikindi kitwongereza umwizero nuko hari amasezerano hagati ya Eklezia Katolika na Repubulika y'u Burundi agenga gukorana neza hubahirijwe uburenganzira bwa bamwe n'abarundi. Impande y'ivyo bimenyetso hari ibindi bimenyetso yubire idusanzemo kandi bidahumuriza. Ubwa kane, ibimenyetso bitaremesha umwizero. Mu bimenyetso bidatanga umwizero hariho ibifatiye ku kwemera kudashemeye kw'abakristo bamwe bamwe, hakabaho n'ibifatiye ku ndinganizo y'intwaro, imibano n'ubutunzi mu gihugu. Mu bifatiye ku kwemera kudashemeye haracibonekeza abakristo bafata minenegwe ivyo bakomereza ukwemera nk'ukwitabira inyigisho no kudahimbaza amasakramentu. Hari abandi babangikanya ukwemera kwabo n'ibintazi n'abantambira kaje bahindagura amadini n'amashengero. Mu bifatiye ku ndinganizo y'intwaro, imibano n'ubutunzi, nk'uko twabibashikirije ku munsi w'Imana ugira gatatu wa Pasika, haracibonekeza abafise agatima ko gukumira ukwikwegerako ubutegetsi bwose no kunyonyeza itunga ry'igihugu. Hariho ukudahana n'ubutungane budatunganiriza bose nk'uko bikwiye. Itangwa ry'akazi harabwe cane cane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke ugutanga ibiturire rimwe na rimwe bataravye n'ubushobozi. Haracariho n'abantu banyuruzwa bakagenda amazima yongo. Hari no bukene hariho n'ubukene butera bwiyongera mu gihugu, ibiciro bikaguma biduga, abantu bamwe bamwe bakabura ivyankenerwa. Hari no kubura akazi bitumwa bamwe mu rwaruka bihebura kubera ukutabona akazoza keza. Hakaba n'ingo zisambuka kubera ubukene n'itituka ry'indero mu mashuri be n'ingaruka mbi zaryo n'ibindi. Naho ivyo byose bibabaje ntibiduca intege. Yubire nitubere nyabu na karyo ko gukaburiranira ukwizigira kudutuma dukora ngo tubitorere umuti canke tubirengere. Bwa gatanu, duhimbaze yubire turabasangira rugendo kubwo kwizigira. Kurya Yezu yatumwe na se wiwe kumenyesha inkuru nziza y'ubuzima no gusubiza umwizero abawutaye, agasamiriza umwaka mwiza w'ubutumwa w'ubuntu bw'Imana, niko na Eklezia muryango ihamagariwe kuba ikimenyetso kimenyesha kandi kigashikiriza abantu umwizero utazeruka. Muri iyo ntumbero tubatumiriye rero mwese ubwa mbere guhimbaza iyo yubire, mwakira inyigisho zibakaburira ukwemera ko Kristo ari muzima kandi ko kubwiwe dushoboye kubera Uburundi bwacu umunyu n'umuco, tugaterera ngo amabi abugoye atorega umuti. Izo nyigisho mwozizirikana mu migwi ikurikira. Ku rwego rw'igihugu hazotunganywa indwi y'ibiganiro nyigisho bitumbereye gufasha gutorera umuti mu muco w'ukwemera rukristo bimwe muri ivyo bibangamiye umwizero. Ku rwego rwa diocese naho hazotunganywa inyigisho mu migwi izoba yategekanijwe n'umwungere. Muri iyo ntumbero kandi tubatumiriye mwese ubwa kabiri guhimbaza yubire mu kwitaba amakoraniro ya litirijiya n'ingendo nyeranda bitegekanijwe. Ku rwego rw'igihugu, yubire y'imikangara y'Imana, yubire y'abihebeye Imana n'abanovise, yubire y'abasaseredoti n'abaseminare, yubire y'abamenyeshamana, yubire y'abakristo barayike n'ingo miryango, yubire y'urwaruka. Ku rwego rwa diocese naho bizotunganywa n'umwungere. Izo ngendo nyeranda zizotubera karyo ko gusenga no kunoganza inyigisho y'umuvyeyi wacu Papa yerekeye iyi yubire. Gusozera,
umubyeyi wacu papa mu gusozera iyo nyigisho yiwe agira ati yubire twimirije izoba umwaka urangwa nk'umwizero udahera kuko uzoba ari umwizero uri mu mana. Ese iyo yubire yodufasha kurushirizaho kwizigiranira muri ekleziya no mu mibano y'abantu cyo kimwe no mu migenderanire mpuzamakungu mu kurwanira agateka kazina muntu wese tutibagiye gusonera ibidukikije. Yubire tugabiwe n'umukama nidufashe kwisubiza itoto mu kunagura ubunywanyi dufitaniye n'umukama n'urukundo rwa bene wacu cane cane babirenzwa amaso tubana canke duhanira mu nzira. Umuvyeyi Bikira Mariya we nyina wa Jambo yigize umuntu akaza kudusubiza umwizero nyakuri, aduherekeze muri uyu mwaka wa yubire bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 4 Nyakanga 2024. Abepiskopi banyu Bonaventure Nahimana umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega ahagarariye diocese ya Rutana akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi. Salvatore Niciteretse umwungere wa diocese ya Bururi akaba n'icegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi. Gerevazi Banshimiye ubusa umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura. Yohakimu Ntahondereye umwungere wa diocese ya Muyinga. Buraziyo Nzeyimana umwungere wa diocese ya Ruyigi. George Bizimana umwungere wa diocese ya Ngozi ahagarariye diocese ya Bubanza. Amen. Murakoze. Naho tuve hasi tugaragaze ukwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende,
dusabe bene wacu nidushire hamwe twese dutakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubuhigwe mu ijuru. dawe turasabiye Eklezia Gatolika ukomeze abo wayiragije inema yawe yamibafasha kuyoborera intama zawe mu nzira nziza igana urukiza twiteze muri iyi minsi. Twumvire dawe. Dawe turakweretse ibihugu by'isi yose uhezagira abatwara n'abatwagwa. Turasabiye Uburundi bwacu muri iki gihe kiroranye cyo guhinduka kuri twese, abatwara abandi bamenye ko kugira ngo babe mu kanyamuneza kuzuye boshira imbere urukundo, ubutungane n'ukuri. Twumvire dawe. Dawe wa twese, turabereye mu ngoro abantu bose bugarijwe n'ingorane, indwara, inzara, ubushomeri, gutotezwa, amabohero n'ibindi. Turagusavye ubarasane ko uciye kubo waremye, uduha umutima wo kuzamurana bave mu kaga barimwo. Twumvire dawe. Dawe mweranda, natwe uhejeje kuyagira, duhe mutima wawe adufashe kuzirikana ico ijambo ryawe ritubwiye. Utubwiye ko twokora kugira ngo urukiza twiteze ruzodushikane mu kanyamuneza kuzuye, twigiriye ingingo yo kuva mu citwa inabi yose, cane cane twitwararike gusangira n'abatagira ico bafungura n'ico bifuka. Twumvire muvyeyi. Mukama Mana yacu, ebwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi Eklezia yawe ikwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako. Turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishije Yezu Kristu Mukama wacu.
nimusabe bene wacu kugira ngo ishikanwa ryanje ari ryo rwanyu rishimwe n'Imana Data rugira byose. Mukama turakuzamvye twame tuguhereza iyi nkuka iserura ubuyoboke bwacu. Ese amabanga meranda yoranguka uko wenyene wayashatse, kandi ubukiriro bwawe bukaburanguramwo bimwe bukaturanguramwo bimwe bitangaje. Tubigusabishije Yezu Kristo Umukama wacu. Orane Umukama. Kirurutse umutima. Nidushimire Umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninaza tukagukengurukira iminsi yose na hose. Wewe Mukama muvyeyi mweranda, Mana yamaho mushobora byose, kubwa Yezu Kristo Umukama wacu. Aho yaza ubwa mbere akicisha bugufi mu gufata kamere yacu y'abantu, yararanguye ibyo wari wategekanije kuva kera na rindi, aducira inzira y'ubukiriro bw'amahoro. Yarashatse ko hazogarukira ubwa kabiri mu buninahazwa bwiwe, twoshobora kugabirwa imbona nkubone vya vyiza twemerewe, tukubahuka kubirindira ubu mu kwama turi maso. Nico gituma twihetse ku bamarayika bose uko bangana, tugashira hamwe n'abafise ububasha bose bo mw'ijuru, ngo dutere ururirimbo rwo kukuninahaza, kandi twame tuvuga tuti. Mana nzima, niwe bweranda nyabwo, niwe bweranda bwose bukomokako, nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda atagatifuza irishikanwa rihinduke, itubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo Umukama wacu. Igihe bagera bamufate agira ngo atangure kubabara kwa vyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire mujye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu.
bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro ivyo murabigire munyibuka. Bane bimahanira ibanga ry'ukwemera n'agatangaza niho rero mukama twibuka kugufa no kuzuka k'umwana wawe tukaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro tukanakenguruka ko aduteye iteka ryo kurenguka imbere yango tugushikaniriye inkuka turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama ekleziya yawe ahiri ku isi yose yuzuze mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gervase nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Aguhereje mukama uyu muryango ugushimira ku byiza uwugirira mu kukuronsa impapuro zo kuja hanze. Anisabe cuyu mukisa gukengurukira ku byiza byose wamugabiye agusaba ngo umwongerereze ivyo akeneye byose. Mana nzima ibuka abasavyi bawe Musenyeri Berenarudo Bududira, Musenyeri Venansi Bacinoni, Leonidas Bangerezako, Karitasi Mututsikazi, Florino Ndiho Kubwayo, Jetruda Mucori, Yohani Kazage, Jeremana Ntibaruhisha, Siriro Bukuru, Valeria Ndikumagenge, Matayo Matata, Leya Kariho, Varisito Bizimana, Terezia Impakana, Bartolomeo Ndereka, Maria Josephine Ndereka, Andrea Ntawuyankira, Donatira Ndereka, Andrea Ndereka, John Ndereka, Fabiano Ndereka, Kandida Ndereka, Yohani Ndereka, Antoni Ndereka, Filimino Kagajo Sinzoyiheba, Epitasi Bayagana kandi Luciano Rufyiri, Juvenali Niyo Yunguruza, Tanazia Ntungwa nayo, Kasupari Ninganza, Celestino Cishahayo, Deogracias Usuguru, Clement Gato Gato, Jerevebuke Kabuyenge, Artiri Rushemeza, Charlotte Sinigeze, Honorate Ndabirabe, Gaeta Nikobamye, Erwa Nikobamye, Margarita Rukohoza, Antoinette Rukohoza, Joseph Rukohoza, Maria Kaziguye, Perezida Buyoya, Matias Kirajagaye, Devota Hareriyaremye, Filimino Sindayihebura, Fidele Ntirushwa, Agnes Baragereranya, Pierre Banyankubusa, Furera Paulo Dontes, Melanie Ndayahundwa, Jamari Rugigana, Marte Ntibanyiha, Lazaro Ndabashinze, Oda Ndayishimiye, Ernest Ntangabirori, Deogracias
Ndarusanze Antoine Ndikumagambo, Reyimo Maranga, Tereza Sindimwo, Philippe Nyobeje, Nadeje Ndayikeza, Gilbert Yamuremye, Juste Rwamabuga, Inyasi Mageregere, Agate Mageregere, Possessis Mageregere, Rafaeli Barankenguje, Aderahidi Minani, Oda Barankenguje, Faustin Nibigira, Hoze Manirageza, Dorothée Katavurwa, Gaspard Ndikumasabo, Constance Ndayisenga, Arik Daniel Mahon, Cubahiro, Majoro Claude Simbare, Veneraro Ombwe, Jeremy Nzisabira, Serge Furero, Efemi Ntibagengeza, Ernest Ntangabirori, Lazaro Ndabashinze, Oda Ndayishimiye, Consolata Sinunguka, Nshuti Ntahe, Jean Baptiste Simbare, Kaside Nahabandi, Antoine Ntisigana, Jeremy Nzisabira, Charles Kankanaguzwa, Jereme Ntabaganyirwa, Fidele Ntabaganyirwa, Anezi Ndayizeye, Jerome Sinduhije, Margarete Simbizi, Sylvestre Ntukamazina, Pierre Barinusu, Irene Ndabacekure, Eugenie Ndayavurwa, Atanazi Bashingwa n'ubusa, Aloyize Bakanibona, Hoze Hajayandi, Margarete Bukuru, Charles Mbeshiminwe, Philippe Simbare, Regine Barakamfitiye, Liboire Ndabadugitse, Cyprien Agwendere, Gabriel Toyi, Onesiforo Hazigamayo, Faustin Ntwari, Leokadi Ndabacekure, Monseigneur Antoine Graus, Monseigneur Joseph Nduhirubusa, Isahake Rambere Biseruka, Petero Serongomya, Yakobo Gikwebe, Matilda Ndembeye, Beatrice Bugerere, Maria Banyongere, Maria Ntibihangana, Mamareya Ntiganzwa, Boniface Nyakageni, Ale Rugemintwaza Ndabambarire, n'imitima ikiri mu ipurgatori, ko bari baremeye bakabatizwa bakishushanya batyo n'umwana wawe yadupfiriye, batabare basangire n'izuka. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitabye bizigiye kuzuka, ibuka nabo bose amaze gusezera isi bakiri wawe, bame mu muco w'ubuninahazwa bwawe. Natwebwe turitakambiye twese, tugirira ikigongo, tuze dusange nawe ubuzima budahera, twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana, na Yozefu mweranda umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri Isara abatoni bawe, tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene, nutegwa iteka ry'ugusengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mutagatifu, wongera uninahazwe mu myaka yose. Dusabe nk'uko twabyigishijwe n'umukama, kandi akabidutegereza, turubahutse kuvuga tuti:
mukama turakuzamvye nudukiza kabi kose udutabaza amahoro muri iyi misi turimwo maze utugirire impuhwe wamudukingira igicumuro twame mwitekane ritagira inkomanzi turindiriye ubuhigwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Mukama Yesu Kristo wabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nturabe ibicumuro byacu raba nyabuna ukwemera kw'ekleziya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'umukama.
barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu umwagazi w'Imana, nguyu wukura abantu ibicumuro.
dusabe. Mukama turiruka ikigongwe cawe, iyi ntabaro y'Imana nidutyorora ibicumuro vyacu, idutegurire ityo imisi mikuru iza kuza, tubigusabishije Yezu Kristu Mukama wacu. dukomeze Ekleziya muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Ibimenyeshejwe ubwa mbere mu ntumbero yo kwitegurira neza umunsi mukuru wa Noheli, Paruwase Katedrale Regina Mundi yarateguye inyigisho zizotangwa ku munsi wa gatatu n'uwa kane amagenekerezo ya 18 na 19 uku kwezi kwa12 kw'ibihumbi 2024 kuva isaha 11 n'igice muri Chapelle Regina Mundi. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 kuva isaha 10 z'umuhingamo hazoba ukwiregesha kuri bose. Bwa kabiri, Patiri mukuru wa Katedrale Regina Mundi aramenyesheje abakristu ko hategekanijwe umwiherero w'abagize inama ntunganyabutumwa n'inama ntunganyabutunzi za paruwase hamwe n'abandi bakristu bose bavyifuza. Uwo mwiherero uzobera muri Foyer de Charité y'Ingozi kuva ku w'Imana igenekerezo rya 5/0 gushika ku igenekerezo rya 11/0 ibihumbi 2025. Inyigisho zizoba mu rurimi rw'igifaransa. Ukwiyandikisha bibera ku biro vya paruwase. Murahawe ikaze mwese tugabana ibyiza vy'Imana. Bwa gatatu, Katedrale Regina Mundi iramenyesheje abakristu bose ko kuwa gatandatu igenekerezo rya 28 uku kwezi kwa12 ibihumbi 2024 mu gitondo abana b'imikangara y'Imana bazotugendera mu mihana aho tuba batuzaniye inkuru nziza y'akana Yezu katuvukiye. Bazoba bitwaje n'agaseke ko gushiramwo imfashanyo y'abana batishoboye ku isi yose. Bazogendera amakartier akurikira: Gasekebuye, Kinanira ya gatatu, Kabondo na Zeimet. Aho batazoshika mwo kwigora mugashikana imfashanyo yanyu ku biro vya paruwasi. Ubwa kane, umurwi w'urwaruka rwa paruwase yacu rusanzwe ruriko ruranonosora ivy'ukuririmba no kuvuza inanga warabateguriye ibiteramo vy'indirimbo za Noheli no gucuraranga. Ku munsi wa gatanu uza igenekerezo rya 20 Kigarama mu kigo ndangakaranga c'abafaransa kuva isaha 12 zo ku mugoroba 18h. Kuw'Imana igenekerezo rya 29 Kigarama ibihumbi 2024 mw'isengero ya Katedrale kuva isaha 8 z'umuhingamo 14h. Kaze muri benshi tubashigikire. Ubwa gatanu, Patiri mukuru wa Paruwase Katedrale Regina Mundi aratumiye abavyeyi bafise abana bariko baritegurira urusangi rwa mbere
mu nama itegekanijwe kuri uwu wa gatandatu uza igenekerezo rya 21 Kigarama 2024 igihe cy'isaha y'umunani 14h mu nzu y'amanama Jerusalem. Dukomeze Ekleziya Muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. tuve hasi twakira umuhezagiro w'umukama. Nimuhora n'umukama Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Shenguruke turashikanye. Bandanye mugira umunsi w'Imana mwiza mwese.